bategereye ko leta yobabwiye ubaha amategeko ngo bigire gusa imbuzu bazihebe. Abarundi ntibigera bajya inkoko. Oya nta murundi ya inkoko. N'amagi ntibigera bajya. Inkoko twari tuyitungiye gusa kubera isaha niyo ya masaha bita inororoje. Agakwavu nako ati jewe ndaze gutwagwa n'imbwa. Yambwa bakayambika inzogera mwizosi igakuga ati hu 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 hu. Amahoro barundi kazi, amahoro mwese mudukurikirana muri Burundi Kingdom TV, amahoro ku Burundi bwa Nyaburunga. Uyu munsi nta kindi kintu tubafitiye atari Kirundi. Uyu munsi tubafitiye inkuru ijanye n'ikirundi kugira ngo wewe udukurikirana wabura umurundi kazi ukeneye kumenya vyinshi ku gihugu cacu no gusaba yuko buragira subscribe kugira ngo uhave umenya vyinshi. Uyu munsi twishikiye aho bita mu Ruziba, aho twagendeye umutama w'umuhumure agira atubwire cyane ku vyagiye biraranga igihugu cacu. Wewe wa mukunzi wa Burundi Kingdom TV ushobora kubutazi n'umutama novuga yuko afise uburambe cyane mu buzima bwa misi yose, ukaba ari umujene cyangwa ukaba utari n'umujene. Bijya bintu muhabwa mu ishure mwiga kuvyerekeye nakahise haraho muvyigisha kutariko, ariko uyu mutama za kutubwira wewe ivyo yiboneye, apana ivyo yize gusa, ivyo yiboneye n'amaso yiwe. Ndakora mukije mutama. Mwaramutse neza. Uramahoro? Yego ndamahoro ndakomeye bukebuke. Abariko baradukurikirana hajya barakeneye kumenya umutama twagendeye muri kano kanya, ushobora kubidondora? Je nitwa Ntibihorengere Sylvestre. Sylvestre muri rusangi ninde? Nkuvuga ati Ntibihorengere Sylvestre ni naka? Sylvestre muri rusangi ninde? Sylvestre ni jewe navukiye ku Musaga itariki imwe mu kwezi kwa mbere muri 40. Yavukiye ku Musaga muri 40, 1940? 1940. Ego mu kwa mbere. Murumva yuko imyaka afise simike. None mutama twebwe cyatuzanye no kugira ngo dushobore kuyaga cyane ku vyakahise k'igihugu. Ugerageje kuraba imico ya kera mwebwe mucaruka ni yubu yo bitandukaniye he? Imico ya yubu ni ya kera sico kimwe. Abo urabona basigaye bagenda gusa. Akera twarambara tukikwiza. None ubusa umwana, umugore, sise w'abana bose usanga bagenda gusa. Yego. Ugasanga umuvyeyi agenda gusa n'umwana ashagenda gusa, urumva yandero yaratitutse. Yego. Kera none vyari bimeze gute, bambara gute muri rusangi kugira ngo umuntu ashobore kubona yuko ivyo vyamaze gutituka? Kera umuntu yarambara kikwiza agashika impuzu zigashika ku maguru. None ubu zisika haruguru nkekaye ruguru cyane y'amavi. Yego. Ugasanga bariko barerekana ibihimba bimwe bitagenewe no kuboneka. Bitagenewe kubonekana. Hamwebwe abatama bakira mubibonye mucamyumvire. Twiyumvirike tubigira gute ko atakutubishobora twebwe. Abo bishoboye ko ari abo batwara igihugu. Yego twebwe ntaco twovuga. Hariho umuco cyane nagomba duhere ko ikintu c'umwishwa. Kera umwishwa yafatwa gute, icazira ku mwishwa cari cyane? Ku mwishwa yari umuntu yubahwa cyane. Nta muntu yinjira mu nzu y'umwishwa cyangwa nta ubahwa gukubita umwishwa. Oya. Urumva yarubahwa gose? Yari ubahwa. Nta muntu yamwubahuka, nta muntu yamukubita. Nta winjira ni mu nzu yiwe. Nk'umuntu uzenye nk'umuntu akeneye kwinjira mu nzu y'umwishwa byagenda gute? Oya nta byabaho. Bya bintu bavuga ngo haba imanza ngashobora kwinjira n'ivyabaho. Oya ntiyinjira na gato. Oya. Novuga yuko murumva yuko hariho ibintu vyazira kera, kino gihe bisigaye ari nk'ibintu bisanzwe cyane. Umuntu ari kararaba kuvyerekeranye n'inyambaro, murabona yuko imico yaramaze gutituka. Aha mubaye mwebwe mubone umuco ngaha ugaruka rubanga bimeze gute? Umuco waha muri aba bose bamwe ubona bagenda bari gusa. Ahubwo ngo leta ngira
bategereye ko leta yobabwiye ubaha amategeko ngo bigire gusa imbuzu bazihebe bigire gusa bagende gusaba imbuzu bahebe. tuvuze ku bintu bijanye n'intuzenye n'imisi mikuru, imisi mikuru ya kera hariho nk'umunsi mukuru menga bita nambara umuganuro, byagenda gute? Umunsi w'umuganuro waba ku itariki 25 ku 12 niho haba umuganuro, abantu niho umwami amaze kuganura abantu bukeye bwaho baca batera imbuto, bayita umunsi w'umuganuro. Urumva umwami niwe yabatangurira, niwe yabatangurira hanyuma nabo bakaca bakurikira, bikaca bigenda gute rero? Imbuto zarera neza, nta ndwara y'imbuto yavamo. nta muntu asanzwe yashobora gusohora imbuto umwami ataratangurije. Oya, ibi byari itegeko. Hanyuma nk'ukuntu uzenye kuba ku muhungu, dufate nk'umuhungu, nk'umwana w'umuhungu yamaze kubona yuko afise iciyumviro cyo kubaka urugo rwiwe, byagenda gute amaze kuvuga ati jewe harageze, byasha bigenda gute? Nyina niwe yabibwira se wiwe ati umuhungu wacu yarakuze muronderera umugeni. Yego, umuhungu yagenda kubwira nyina we ati jewe hageze, nyina we nawe akaca agenda, bikaca bikurikirana gute? Hanyuma se akabwira umugore ati none nzomumuha atamunsabye. Umuhungu rero agaca arondera inzoga, akarondera n'umushinga ntayo, akagenda kwasa se rero agacaza kumurondera umwigeme. Yego, urumva umuhungu si vya bindi umuhungu yidombora akagenda kubwira se yabibwirwa na nyina wiwe. Nyina wiwe niyo bivuga, nta muhungu yashobora kugenda ngo abwire se wuko nyene. Oya, ntibishoboka, ntibyashoboka. Yego, bwira umutumwa. niwe yamubera umutumwa nyina wiwe. Hanyuma hariho ikintu bakunze kuvuga ngo zana amagi zana amasoro. Abenshi baribaza ati none zana amagi zana amasoro byari biki, woshobora kubabwira? Ikijya n'ikintu ibyo bavuga bakavuga ngo zana amagi zana amasoro. Amagi abazungu basanze tutarya inkoko, basanga tutarya amagi, hanyuma barashika barayirira, bababwira ati tuzanire. None umuntu usanze iki kintu atakirya kiri mu rugo rwiwe ukamubwira ati kimpenze kucirira, ubu mwivye eka. Nico gituma rero bagiye kurya amagi, bagiye kurya inkoko, abazungu aribo baberesha ingene bazirya. Abarundi ntibigera barya inkoko? Oya, nta murundi yarya inkoko. N'amagi ntibigera barya? Inkoko twari tuyitungiye gusa kubera isaha niyo ya masaha bita inororoji. Urumva inuze inkoko bari bayitunze kugira ngo ishobore kubika bamenye amasaha. Ya masaha inororoji, urabona ko inororoji amasaha ageze zombi girega urumva bijya ibintu bavuga ngo ababirigi bavuga ngo zana amagi zana amasoro. Hariho benshi bibaza yuko ari novuga ugwanko bari bafitiye abarundi, aho womenga ni nkukunyaga. Urumva ntwari kunkuyaga? Oya, ni kwari kunyaga. No ikintu usanze atakirya ukacirira, none ubu munyazi iki? Yego, urumva umuzungu akugendereye akabona yuko ufise inko kubera yarashobora kubwira ati mpayo magi mpereza ayo masoro, mu gihe wowe utabijya nta nakimwe bashobora bitanga uko nyene. None ubitungiye naco bitungiye. Yego, none ikintu bakunda kuvuga yuko abazungu nabo, ariko uvuze bene ugucumenga abazungu nta bintu vy'ibibi bigeze bakora ku barundi. Ikintu ico babakubitire barabakubise, ico babahoye ntibarima, basanze utari gukora baragukubita nyine. Bagupimira bakagupimira igipimo uzorima. Yego, urumva barashaka yuko abarundi bakora barima. Bijya bintu bavuga ngo urumva ngo ikimoko kwari kugira ngo babankuraje kugira ngo bakure amaboko mu mpu, kubakangura. None umwana we ntumukubita mwera, umwari gwawe ntumukubita, utamukubisa harisha avamo. Yego, mwamwumvise umutama turi kumwe n'umutama ntibihora ingere, ariko aratubwira cyane kuvyerekeranye n'akaranga ka kera, ivyo wewe uri kuradukurikirana udashobora kubuzi. Hariho ibintu bavuga yuko vyazira kubana no kubakenyezi, byari nk'ivya kera. Ico kubana n'abakenyezi ico bazira ciye, ibintu vyazira kuri bo bavuga ngo umukenyezi ibintu atakora kera. Hari ibintu byinshi bavuga yuko umukenyezi kera cazira kabikora. Ikintu cyazira ku mukenyezi ko abikora
hari ibintu bavuga ngo umukenyezi namba ngari mu bihe vyiwe mu ntango y'ubwa mbere ari mu kwezi haje ubwa mbere nta kintu yakora yaca bibwira nyina agaca guma ngaho ndaho yaja kugera akire bavyita kwere baratanguye kwerera urugo abana nabi ikintu cazira umwana kera atigera akora vraiment jari nk'ikintu avuga ati ikintu kirazira cari nk'icya ku bana bato abana bato ico babuza kurya ibitigu inyama y'igitigu nego ariko ajya yaramayeri yabake yani ko bavuga kwa menya bora none nivyo sinzi ko ari byo sinzi ko atari ari abantu bavuga yuko kubera inyama y'igitigu ari inyama iryoshye cyane ati bashaka yuko aba ari bo baziherezamo kugira abana ntibakoreko oya ni migenzo yabo bari bafite nabo bana babo barabujije kurya igitigu kera abi wanje nagisoma nagisumira ndikirondera kwiye wirira akanyama kanobo yego ariko turiko turayaga ku vyerekeranye n'ikirundi ndazi hariho benshi baryohewe kandi bamerewe neza kandi babona yuko ari ibintu ngira kamaro udushishize nk'umugani umwe kugira ngo twese turyoherwe urabona kera ibikoko byaragiye inama ateme ngo dutore umwami wacu twebwe ibikoko biraje inama byose birakorana biraje inama bigiye inama ati icambere ati dutore inzovu abari umwami wacu kuko niyo nini ibindi atoya ngo dutore intare kuko niyo ikara ibindi atoya biratondagura ibikoko byinshi bikwiye gutorwa bikaba umwami byose biranga havamo igikoko kimwe atumve rero ndababwiye ateye ati ngo dutore imbwa aba ariyo iba umwami wacu kuko imbwa iba mu abantu none baza kuduhiga bajuja kuduhiga ituburire twiruke byose ati kandi ibyo uvuze nibyo hanyuma rero bica biremera yuko bitorwa umwami wabyo kwabimbwa agakwavu nako ati jewe ndaje gutwagwa n'imbwa gakwavu ateko tutora imbwa abari umwami wacu byari maze kumvikana baca rero vyimika imbwa iba umwami w'ibikoko niho rero imaze kuba umwami bagiye guhiga abantu bagiye guhiga ibikoko yambwa bakayambika inzogera mu izosi igakuga ati bya bikoko byose bigaca bihunga abantu bakagenda mu ishyamba bakinjira bakabura ibyo bica ikintu bakunda navyo bikabyiruka ikintu icyatumye n'ingwe icaramanyama yari ingwe arico gituma ubona ingwe zitagwiriye nizo bica ingwe ibindi byariruka ingwe nayo ikagangwa igwari bagaca bayicumita bakayica ingwe rero zirahona kucyo niko juzasikirako hanyuma rero umwami abibonye ati wapi igirisha inama yambwira hamagara ibikoko byose biraza birababwira iravuga ivuze ijambo hari ijambo itari bwashikeko rwarukwavu rwaze ruzanye inyama inuka muri ya nama rwicara inyuma ruratunga kica ya nyama umwami ati amusa ya nyama yongera kakwavu gasubiza hasi yongera iravuga kongera karatora ya nyama karatunga kiza umwami ati aramusa umwami ngo ahindukire yabona uko kwavu gafise inyama akakwavu biriruka bicana no wa mwami w'imbwa nyene ngo ugere kure kakakwavu gata ya nyama wa mwami asigara arya ya nyama ivumbagaye gaca karagaruka agiye kuniganira ya nyama kakakwavu karati ngo sinababwiye ko ntagomba gutwarwa n'imbwa ngo rabe ngo inyama mvumbagaze mwivu ngo n'umwami mwatoye ngo toka kure none rero nico gituma rero ubona imbwa bihuye n'agakwavu
zibira kuko ka yacu ubwami bwayo kandi mu bikoko byose nta gikoko cicara imbwa yicara kuko era ari umwami uzosanga yicaye imeze gutya hirya hariyo ngo iba yicaye ku ntebe y'ubwami. Yes, bakuzi ba Burundi Kingdom TV mumvise yuko nuvuga ikiyago cyamaze kuryoha, ariko ariho benshi iyo bumvise umugani baba bakeneye kumenya icyo usigura canke icyo ufasha nk'umuntu. Uyu mugani muri rusange ufasha iki nk'umuntu ariko aradukurikirana? Uyu mugani muri rusange urabona abantu barakwiye kumenya yuko ati uyu uko bamusizeho ko ari umuntu mukuru tumusonere abandi nabo bakagira ngo uyu ntiyo dutwara. Nibyo ubona abantu bakunda kuniganira tugira amahoro ya Kristo. Yego, urakoze cyane. Muri rusange urumva nibyo bindi usanga novuga abantu bari kumwe bari nko mu burongozi kana kugasanga hariho ubundi avuga ati hajya hano nanje mbona no haja ntabibereye. Ego, ugasanga amufitiye inzigo, amufitiye ishari. Urakoze cyane kuri uyu mugani udushikirije. Ariko hari ikintu nari nibagiye kubaza kuri bijya byaranze kera, novuga amashure kwiga byari bimeze gute kwiga kugira ngo benshi bashobore kubona itandukaniro. Kera amashure byari bimeze gute? Amashure hariga abantu babatunze nibo biga, udatonze ntiwiga. Kandi wije amashuri y'umuhutu wariga amashuri umaze gutsindira umuhutu baca baguha ubutware kandi bakagutegeka kwabira umutuzikazi. Yego, niko byagiye. Yego, yego, bakagutegeka kwabira umutuzikazi. Siriko ndahura neza. Bikaca biba kunguvu none none warizega muta je oya sinize. Nagira nse ndakubaza yuko we nawe bashi babihugiriye babingira ntize sinize no kubwira abatware bari bafise abagore b'abatutsikazi. Yego, binonde yafise umututikazi yatwara mu Gatumba aho sinasi yatwara ngaha mu Kanyosha yarafise umugore w'umututikazi. Bari abo bose bari bize muri Astrida mu Rwanda. Kuko nta amashure makuru yose yari mu Rwanda. Yego, urumva bose baciye babatwara ku nguvu kubera bavuga ati wewe kubera ko wize nta kindi gihugu utigeza gukora utegeza gutwara uyenyene. Yego, ariko urumva bararengana iba none ntuvyumva we ntubibona. Ariko novuga urumva yuko ivya kera hariho ibintu ubona yuko umengo hariho abantu barenganywa, hariho abantu bumva yuko ibintu babikora ku gacinyizo ku karenganywa. Ariko kino gihe urabona yuko umuntu atwara uwashatse, tuvuge yuko iterambere hari ico ryazanye ciza. Iterambere cyarajanye ibintu byiza nyine. Yego, abantu baramaze guhumuka. Naho badahumuka bose. None bibavuga yuko no mu nyambaro vyerekana iterambere byo ukuntu usanga inyambaro canke n'imigenzi iri kiratituka araba vyita ko ari iterambere. Nta terambere ryo kugenda gusa. Ariko turiko turasana basozera. Abariko baradukurikirana barakeneye kumenya intererano yewe nk'umuntu wa kera uzi vya kera. Novuga yuko nk'ikintu cokogwa igikenewe kugira ngo iyi mico bigaragara yuko umengo iri kiratituka icokogwa kugira ngo ishobore gusubirana kanovera ni nk'icahi kubgaho. Ikintu kibishobora n'abapatiri n'abigisha n'abamenyesha amana nibo bagene babikwiye kuko minduruti yemwe ibi bintu kumwambara sibyo. Bifatanije na leta. Yego, leta ikuye amaboko mu mpuzu abantu bose kwambara impuzu nkuko byari bimeze. Kera i Bujumbura hariho umusazi yitwa Pierre, niwe yatumye abagore bambara basubira kwambara. Yarunama ngo ari karagura ari yunamye akacafu tinkona kayicisha impuzu akayishibura. Baca batangura kugenda bambaye impuzu zikwiye zishika. Yego, kuko yaba yamaze kubona yuko bariko barigenza uko atari.
bavuga ati hari umusazi ngaho muhurira aragukura ku impuzu yitwa Pierre mu soko ya Bujumbura. Hariho akantu nashaka yuko duhereza ko kugira ngo abantu turi kumwe bumve yuko bisanze kandi bari kumwe n'umutama, kuko aha mubona turi ku ziko turiko turayaga, uri kuradukwikirana ushobora kuba utazi vya kera, turiko turayaga. Hariho akantu bita nambari ngo nta kimazi, umuntu yitwa nambari nta kimazi, avuga ko nshaka yuko hariho naje numvise umuntu akambira ngo sinagatahuye neza. Nta kimazi ari umutama yaba ku Musaga. Hanyuma rero uyu mutama yaratunze rero haraza umututsi aza kumusaba indaro ku mugoroba, yaravuye kuburanira inka zabo, urazi ko bakunda kuburanira inka. Hanyuma rero arara ngaha aramuzimana, bukeye yaraduga asubira muhira, asubiye muhira bukeye yongera batari baba babiri, bukeye batatu, bukeye bane, bukeye baba batanu, akabazimana. Abazimanye arinamura ati nta kimazi, ati nukuri wewe uransanga iwanjye utekera inzoga uzoze ndakugabire. Nta kimazi aratekera inzoga ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane ngo niyasobuza. Aragenda araza inzoga iya inabuja iya inabuja arayizana ati ahanze ndahejeje genda ujana inzoga y'umwungere. Aragenda arazana inzoga y'umwungere, amaraba urubuguma rumwe kwashatse rubi arabari kwamuhereza, amuhereza inyarubuguma ararusorera, ararumanukana, ararushikana ni ku Musaga. Ashika aragondagura, agondaguye abonye imaze kuvyibuha aca arayibaga, ngo ayibage wamututsi yumva itetesa ati ya uyanka wa wundi wagabiri yanka yarayiriye ya iwandiriye inka acaramanuka kwa nta kimazi sabwe nze ngunyokorere ndakokorera iyo nokete ngwe ndakokorera iyo nokete utanyokoreye inka yanze ntibikunda. Agenda kwitwara muri komine ya Musaga, bamucira urubanza rubi. Kandi iyo nkuru ngo yarabaye bamucira urubanza rubi, bamubwira ngo nagenda ayokore shebuza nta kimazi arahira ngo niyunguruze. Ayunguruza aja muri sentare ya Nyakabiga, aritwara ati jewe banyakubahwa uyu mushinga ndahaye yaraza ubwa mbere ari umwe, aza ansaba indaro, ndamuha indaro ararara, ndamugaburira aranywa, bukeye arataha. Atahutse bukeye bwakeye agarukana bazari babiri, bukeye baba batatu, bukeye baba bane, bukeye baba batanu, bararya baranywa. Hanyuma rero niho yinamura ngo umushinga ndahaye nta kimazi ntisabwe, ngo neza ngo unsange muhira ngo ndakugabira inka. Ndatekera inzoga ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane ngo niya mabuja ndayijana. Aca bambwira ngo ningenza inzoga y'umwungere ndayijana. Ndayizanye niho yangabira urwo rubuguma. Urwo rubuguma rero ndarubaga, rumaze kuvyibuha ndarubaga. None yaza avuga ngo yaza ameze nk'ipfubi ngo nindamuhe ngo ndamwokorera iyo nokete gabanya kubahwa. Niba agomba ko ndamwokorera nagenda zane za nzoga zanje bani uko bangana, naje ndamusubize. Iyo buguma yiwe sinzoyibura tugira amahoro. Kera bavuga ati tugire mwambutse umwami. Acaye bararura muri sentare bati nta kimazi urarushije sobuza. Kuvubu ntuje usubire kurekura umuzuru ngo uja kwa nta kimazi birahetse. Naho rero byagende tugira amahoro akristo.
urumva hariho abantu kera ngo wihenze ukamubagira inka ibara ry'aba ari gubu ariko urabona yuko bama baziriye. Okay, bakunzi ba Burundi Kingdom TV, mwumvise yuko ikiyago cagenze neza n'uyu mutama turi kumwe aho twavuye. Iyo turi ku kazi turaheza tushika mu rugo iwe, aha mubona turi ni muhiri wiwe ahasanzwe aba. Murumvise yuko atuyagiye byinshi, ngira ngo ntitwoyaga ngo duheze, ni byinshi afise kutuyagira, ngira ngo tuzoshobora kugaruka ashobore kutuyagira n'ibindi. Ariko uri kuradukurikirana novuga yuko nambura utahura wamaze gutahura, intego yacu wamaze kwitahura. Ndagushimiye mutama. nanje yego Abariko baradukurikirana nta kajambo babwira. aba bariko barankurikirana akajambo no babwira no kumvira ico kintu ibintu ngene bigenze. Yego Ngira ngo nitwagaruka uzotwakira neza kugira ngo tubane tuyaga. Yego cyane. Yego Ahanje novuga yuko ndabashimiye cyane mwese, nkababwira yuko tubakunda kandi tububaha. Ni Burundi Kingdom TV canke BKTV. Murumva yuko twamaze kwinjira mu karanga ka Nyaburunga, mu Burundi bwa Nyaburunga, banyita formidable et honorable. Murakoze cyane. Ciao.